icyatumye nemera gufata umugwi serukiragihugu inamba mu rugamba kuva nkiri muto menyereza nuzenya Rumuri Atletico hanyuma equipe nationale cadet ndicegera cha Moses baransananiye nari mfite deja indoto yo kumenyereza umugwi serukiragihugu ndazi ko imbere yuko bamwe mu Barundi baba desi kubera ujya mukinyi kubera iki batamufashe wa undi wiki mu bakinyi bobo nyene ndazi ko azoba bamwe bazoba desi. Ni selection ya mbere ikintu cya mbere ni kurasambla shira abakinyi tube dufite nuzenya objectif imwe umukinyi atari muri iyi selection sukuvuga yuko namwibagiye oya muri iyi selection kuvyerekeye abanyegoli hariyo nuzenya Nahimana Jonathan Rukundo Onezime na Bizimana Aladia. Kuba défenseur alio nuzenya Marco Emans, Ndayishimiye Yusuf, Sabiyumva Frederic, Ndwarugira Christophe, Musa Omar, Bukuru Keita na Manirakoze Abdul. Ba mediateur Majaliwa Musa Haruna, Muderi Akbar, Bigirimana Abedi, Monsi Trésor, Mkono Eli, Naimana Shassir na Lyongola Jordi. Uba attaquant Ario Kanakimana Bienvenu, Nyongabire Pacifique, Beraino Seido, Bimenyimana Bonfils Caleb na Girumugisha Jean-Claude. Président Fédération ugambere tubona na ububirigi ikintu naramubwiye uti ndumuntu agoye gukorana. Et même hier, j'ai encore posé la question. Ndamubwiye uti est-ce que Fédération iri prêt gukurikira ingene tuzokora? Arambwira uti yego. Je voulais tout d'abord remercier tout le monde pour votre présence. Et pour les Burundais, Nashaka, Gushima, aba journalistes bose baringa n'abarundi bose kuvyerekeye nuzenya confiance bamaye. Uno munsi ndaza kuvuga abantu baza kunyerekeza kuri nuzenya muri safe yanje. Kuri abo bantu ariyo nuzenya abazungu batatu. Donc, mon sélectionneur principal, Nigéo, Patrick Sango, adjoint wanje, azoba Serge Sarlet, Numu Birigi, afite nuzenya IFA, wakabiri, azoba Ndize Jimmy, nawe nyene Ndize Jimmy umenga afite KFA, hanyuma umumenyereza w'abanyegoli, azoba umubirigi, yitwa Arnaud Franske, wewe afise IFA B akaba afite na IFA A y'abanyegoli. Hanyuma analyste video n'umuntu yigeze akora muri nuzenya muri première division ya Belgique kandi yigeze gukora muri nuzenya muri Maroc, yitwa Mohamed Badi, wewe alikuwa aracha nuzenya licence yiwe ya IFA A. Kuvyerekeye abandi nabo ni team manager azoba Mutima Constantin, kit manager azoba ni Nzoabonayo Rajabu, hanyuma porte parole wa sélection ni poste nshasha. Donc c'est quelque chose qu'on a inventé pour essayer kugira ngo ama information asirikire neza ni Arakandi Patrick.
mais kuvyere que nous enya i poste ya porte-parole sikuvuga ko azofata ikibanza cha communication yo muri FFB oya n'umuntu azoba hafi ya nuzeya ya selection kugira ngo afate ama information aishikane kuri nuzeya kuri département de communication yo muri nuzeya FFB. Ubu imbere y'uko mvuga abakinyi bari convoqué kuri izi nkino zibiri nashaka menye nimba ariyo nuzeya ibibazo umwagent wa mbere ni Serge Sarlet tuyigeze gukorana yarakoze muri deuxième division umwaka weze umenga yari muri nuzeya troisième division. Il a croisé Jordi Liongola. C'est même lui qui m'avait soufflé en disant ce garçon-là, il peut jouer à gauche contre nous. Il était encore meilleur à gauche qu'à droite. Donc, Serge a l'expérience. Si je continue, me disait Jimmy, je l'ai entraîné. Mais ce n'est pas seulement l'avoir entraîné. Je connais son caractère. Jimmy, il est un peu têtu. Et j'aime bien des gars comme ça. Parce que le jour où il aura quelque chose à dire, il ne changera pas son fusil d'épaule parce que c'est moi le sélectionneur. Et ça, c'est une bonne chose. Hanyuma nuzenya ukurikira ni Arnaud Franske. Umumenyereza w'abanyego. Wewe yigeze gukora muri nuzenya muri académie ya club ya deuxième division. Et année passée, il y a nuzenya muri club professionnel à Standard de Liège. Il était chargé d'encadrer les jeunes gardiens, mais plutôt les I-23, qui jouaient en deuxième division en Belge. Donc c'est un garçon bourré de talent, et je pense que c'est lui qui était avec lui dans cette équipe-là des I-23. Il est actuellement adjoint de la sélection ghanéenne. Donc c'est quelqu'un qui a une très bonne formation. Sinon vuga yuko ko abamenyereza b'abanyegori bonga mu Burundi nacho bazi oya. Je voulais justement amener quelque chose de nouveau. Nicho gitoma. Donc Arnaud, lui aussi, c'est quelqu'un qui est très direct, qui ne va pas mâcher ses mots. Donc pour moi, Mohamed Badi, c'est un Arabe. Donc on connaît tous les Arabes. Ils ont leur caractère. Au Burundi, quand il a quelque chose, c'est fini. Impossible de le changer. Et Mohamed Badi, il hésitait. Muri Raja de Casablanca. Et Marc Wilmots, actuellement, nous Menyereza, qui est souvent cité pour reprendre la sélection tunisienne. Donc, à mon avis, il y avait quelque chose où il hésitait entre la Tunisie et le Burundi. Mais hier soir, seulement hier soir, c'est au dernier moment, notre dernière conférence call, il a dit « Ok, moi je vous suis ». Kouviere que Navio Moutima Constantin, Mvugi Shijukuri, avant Moutima Constantin, igihe chakane ibintu abantu bigeze kuvuga kuri Moutima Constantin, je me disais on ne va jamais s'entendre nous le monde. Mais muri novembre omenga 2002 ou bien 2021 mon président wa nous à fédération yigeze kumanuze en mission nje muri Maroc kuraba nous équipe nationale pour que je fasse un rapport. Shise nasanze umuntu afite urukundo rurenga vyose ku gihugu ciyo. Parce que Moutima Constantin, je ne sais pas si ici au Burundi, on trouvera un team manager meilleur que lui. Mugabo, encore une fois, merci pour la question. Moutima Constantin Touramouz. C'est quelqu'un qui est un peu éparpillé. Et donc, mon boulot à Kazikane,
nukuvuga kumubwira Mutima Constantin ke akazi kawe na nonga. Même si on n'est pas obligé que tu vas bagenzi. Professionnalisme nicho. Nous Vinicius Junior Nambape. Je ne me Sinziko Arabagenza. Je ne pense même pas. Mais bakina une équipe. Donc c'est ça le professionnalisme. Mukazi, tu la Coran. Et puis en dehors, si on ne s'entend pas, on n'ira jamais en vacances ensemble. Et ça, c'est bien. Avant nabo kit manager ni Nzoabonayo Rajabu et porte-parole Arakandi Patrick. Il poste zitatu team manager, kit manager na porte-parole. Ce sont des postes Mugiugu Burundi. On ne connaît pas encore les vraies tâches Yawoban. Maintenant, ubu nazanya abazungu. Shaka kubwira abo bantu batatu akazi kabo kajejwiki. Ce qu'ils doivent faire. Et on n'a pas besoin d'avoir des professionnels. Mutima Constantin, c'est le meilleur au Burundi. Mais ce n'est pas le meilleur team manager qu'on pourrait citer dans les grands clubs. Maintenant, moi, avec mon expérience, mais dans des clubs professionnels, ils vont apporter ça à notre staff. Je n'ai pas besoin d'avoir des amis Mourista Féange. Oya, Chaka Wakozi. Nzogumana, mon préparateur physique, et na ex-sélectionneur. Donc, révérien. Ouais. Ok. Donc, c'est lui qui va continuer à ce poste-là. Pour répondre à votre question, oh là là. Assurance. Oui, je sais, j'ai compris la question, mais il faut savoir comment répondre à la question pour vraiment. Donc, l'assurance que j'ai à donner au Burundais. Une partie de l'assurance, une petite partie, parce que je vois que le local est rempli de gens qui ne me connaissent pas, la majorité, mais une infime partie, là, il y a des gens qui me connaissent. Et ces vieux-là, comme on pourrait les dire, ils savent de quel bois je suis fait. Moi, dans mon staff, je peux vous le dire aujourd'hui, Umusi, Azova, Amatiku, Changi, Kinu, Kitagenda Neza, c'est moi qui prendra la décision et je l'annoncerai devant les journalistes pour dire ce membre du staff quitte mon staff pour telle raison. Ça, c'est quelque chose que je promets à tous les Burundais. Il n'y aura jamais quelque chose que vous allez entendre un membre de mon staff est parti, Mutazi, Igitum. Jamais. Coco, c'est moi qui constitue le staff. Donc, c'est comme si j'avais des enfants. Et puis, il y a un de mes enfants qui part. Et quand il part, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il est parti. Non. Soit je l'ai mis à la porte, soit il a décidé de lui-même de partir, et je vous dirai, celui-là, il y avait ça, il n'acceptait plus, parce que je lui disais de rentrer tôt à la maison et que lui ne voulait pas rentrer tôt. Donc l'assurance pour les Burundais, je suis quelqu'un, avant de faire quelque chose, je prends le temps de réfléchir. Et je vais vous dire, vous tous les médias qui sont ici, très communicateurs. Dans la vie de tous les jours, si tu ne veux pas avoir de problème, discute avec la personne. Si j'ai quelque chose, j'entends que Théodore Nunga a raconté ceci, il y a Vuzikinik,
Je ne veux pas le critiquer. Non, c'est son droit. Nous bagenzi vanyu. Ni muvugana. Quand un ami n'est pas là, il est parti. Tout les va bien. On est à 2. On était à 3 avant. Nous sommes à chaque fois, dans la vie de tous les jours, usanga bavuguti. Hey, bosingo. Tu vois? Ça, c'est normal dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas ça qui doit apporter des problèmes. C'est la communication. Et si la communication est là, tout passera. Et moi, la base de tout, c'est la communication et la franchise. Ce sont les deux mots qui vont accompagner. Et c'est l'assurance que je pourrais donner au Burundi. La difficulté que j'ai eue pour convaincre mon staff de Belges. Et hier, c'est justement avec ces objectifs. Maintenant, le prochain rassemblement, à court terme, les éliminatoires de la Coupe du Monde, à long terme, la CAN 2027. J'ai dit à mes gars, j'ai dit, vous savez quoi? Il y a peut-être une page d'histoire à écrire. Et moi, j'aimerais y être. L'objectif actuellement, mon objectif, je suis sélectionnaire, mais ça va étonner tout le monde, c'est tout d'abord de rassembler tous les Burundais autour de cette équipe nationale. Rassembler tout le monde, tous les médias. Et s'il y a un média un jour qui voudrait bien avoir l'honneur de me recevoir, et moi que j'ai cet honneur-là de me présenter dans leur studio, je serai preneur, j'irai avec plaisir. Qu'il soit parce qu'elle a raconté 1000 choses avant, non, j'irai. Parce que l'honnêteté passe avant tout. Donc, l'objectif actuellement, ici, à l'heure actuelle, c'est tout d'abord de rassembler. Rassembler en tant que sélectionneur, première chose, c'est les joueurs. Non, mon staff, je pense qu'il est déjà fait. Et puis, les joueurs. Après les joueurs, c'est tous les Burundais que j'aimerais rassembler autour de cette équipe nationale. Et puis, deuxième objectif, à moyen terme, c'est quoi? Eh bien, faire quelque chose de bon dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Comme je l'ai dit hier, les Burundais, on n'est pas fous. On aime bien rêver, mais on n'est pas du tout fous. On rêve de la Coupe du Monde, mais on sait bien que c'est très, très, très compliqué. Mais l'objectif, c'est de faire une très bonne qualification. Et si ça arrive qu'on est qualifié, on ne va pas bouder notre plaisir. On ira à la Coupe du Monde. Et on ne prendra pas, je vous jure, on ne va pas sortir avec 0 but. Hein. Non. On essaiera de marquer un but. Ça, c'est l'objectif à moyen terme. À long terme, ça, c'est le rêve de tout Burundais. Moi, en premier, hein, c'est mon premier rêve. C'est la CAN 2027 qui va se dérouler ici, juste à côté de chez nous, pour que les Burundais puissent se déplacer et aller participer à ça. Donc, c'est la qualification à la CAN 2027. Voilà vraiment les objectifs qui sont devant moi et que je dois affronter pour vraiment apporter le bonheur au Burundi. Vous nous un studio que même moi, Ndinga, nous avons 5% qui a un handicap, que je ne sais pas, n'avions, mais je suis certain. Mais il y a 5% de handicap dans mon noyau. Même moi, n'ayons-y. Parce que je ne suis pas parfait. J'en ai peut-être plus, hein. Mais n'avions-y. Mais j'en ai. Petit handicap. Est-ce que mon vous imaginez? J'avais besoin d'un psychologue. Kugira go mbandanye gukora ibintu nkora oya. Kuvyerekeye vestiaire ibintu muvuga nabivuze ejo
le passé, ça reste le passé. Moi, on dit, ari umukinyi yansekuza uyo mukinyi na besoin y'umupsikologa afite icyo ashaka gusa nuko novuga ko nuzenya Malik Jabir adi sélectionné kubera Malik ararindiriye sélection ashaka kuza. Il n'a pas besoin d'un psychologue. Icyo akeneye gusa nuko nomuhamagara ngo ingo uze ukinira nuzenya inamba mu Rwanda. Psychologue, c'est nouveau. Iburaya, c'est une nouveauté qui est arrivée il y a 3 ans, peut-être 4 ans. Nanje nigeze gukurikirana nuzenya formation où il y avait une psychologue. Yaratubwira ngo il faut faire ça kugira ngo mikinyi avec gucha non. OK. Mais dans les années passées, comment est-ce qu'on faisait? Au Burundi, igihugu cyacu mbega dufite vraiment moyens zose kugira ngo tongera abantu muri staff. Muri aba baseleksionere babiri, Lex na Jerry, nibo baseleksionere ba mbere baronka uburenganzira bwo kugira staff y'abantu barenga abantu 3 canke 4. Pour l'instant, en tant que Burundais et avec nos petits moyens, turaza kwikontenta de na staff iringa kuko navuze marque de fabrique yanje ni communication. Umupsychologue agiriki arumviriza. Alors umuvyeyi ni psychologue kubakinyi banje nzoba umuvyeyi ufite problème, ma porte est grandement ouverte, ingo tuvugane et puis tuzoronga solution. Ubu muri staff yanje nagize de telle sorte que connaissance ya Jimmy, connaissance ya Serge Sardet, connaissance ya Mohamed Badi mu buzima bwanje. Dans le métier d'entraîneur, Mohamed Badi yigeze gukora muri Afrique. Mais même s'il n'avait pas encore travaillé en Afrique, nari kumufata parce qu'il est très très professionnel. Faites exemple ya nuzenya ya Emers Faye. Yirukanye mu préparateur physique wiyo umu Ivoirien. Uraza umuntu yafasha umu Algérien yigeze gukorana nawe mu Bufaransa. Zero experience muri Afrique. Ikintu gikomeye ni talent, ni connaissance, niyo dushaka. Nimba ndinga sikubera amahera. Amahera ni second plan. Kuko nimba shaka amahera sinari kuza gufata nuzenya nawe. Niyo message nagize kuri aba bamenyereza. Ndababwira uti igihugu cy'u Burundi na mahera dufite. Mushaka kuza mumfasha baremera. Sikugusa kugira ngo zero cyanye nuze oya. Mais le strict minimum. Na kintu na jewe nga na signé contrat. Je ne vais pas dévoiler soi-disant mahera ibiki. Je peux vous dire que naje gukorera igihugu presque kubusa. Ibintu vy'amahera kuri staff yanje, ça ne sera jamais un problème. Kubera sico kintu twashize imbere oya. Ikintu ca mbere tugomba dukora. Nabo bazungu nababwiye uti murazi
nidukora neza perezida wa federasiyo n'umuvyeyi azobibona canke minisitiri tuje kumurondera nyuma tukamubwira ati raba akazi dukora nta kantu wobwira azokagera mais c'est pas l'objectif. Donc ibintu vy'amahera kuri jewe na staff na bintu vy'umushahara menga utovuga uti yasinye contrat kura ya mahera federation barabizi ndababwiye abantu il y aura des gens qui seront étonnés ici mais ndababwiye gusa c'est comme si naje kugusa fate exemple muri Afrika ni ikintu simple ufata umuyaya ngo araba abana bawe abana durant la journée bagiye ku ishuri ariko umuyaya ari muhira i Buraya ayo mahera uta ngo wemba umuntu ari muhira akikorera ibintu vyiwe, ça ne sert à rien. Nimba tuje nga mu Burundi tugasaba amahera tuje kwicara mu Burundi ubu tuzokina match le 14 na le 19 match ikurikira ni muri mars muri ayo mezi ari ngo tuzogira iki kurabanuze a Primus League oya je ikintu nshaka ni umudetecteur de talent Jimmy Ndizeye n'abandi bamenyereza tuzokorana bambwira uti ariyo umukinyi akina ngaha afite talent. En ce moment nzovugana na federation fata indege cange umwe mu bazungu aze bicarane na Jimmy cange wenyene yirabire match akonfirme iyo tara y'uyo mukinyi kuko kugira ngo umumenyereza abe nga la majorité y'abakinyi babanza je na importance mbona niyo yari frein ya nico kintu cyatumye sinafashe inamba ubwa mbere nababwiye uti je kwicara mu Burundi ntegerezwa kumembaye nibishoboka. Donc ubu nibaza ko si frein nico gituma nababwiye uti kugira ya mixage y'abantu y'amaculture jimari nga kuko ndinga l'ex-sélectionnaire abaselectionnaire ba mbere baba mu Burundi bigeze kuja kuraba nuze match ya nuze ya Jordi Lyongora comme utavuze non ce n'est pas normal kandi abakinyi benshi bavaye hanze abaselectionnaire ba mbere bigeze gufata umuduga cyangwa indege bakaja mu Rwanda kuraba match ya nuze ya police oya ariko je nzofata indege nza mu Burundi kuraba umukinyi umwe cyangwa babiri bamaze kumbwira uti ya un talent muri championnat y'u Burundi. Aho rero leta y'u Burundi izoriya kubera ndi mu kazi sinshaka ko bandiya atacyongera icyatumye nemera gufata umugwi serikali y'igihugu inamba mu rugamba kuva nkiri muto menyereza nuzenya Rumuri Atletico anyuma equipe nationale KD ndicegera cha Moses baransananiye nari mfite deja indoto yo kumenyereza umugwi serukiragihugu menga ya peut-être 10 ans
umuministre Jean Jacques Nyirimigabo yigeze kumamagara ngo turagukeneye uze kudufasha muri equipe nationale, hanyuma federation yaranse bica bifa. Ubu ikintu catumye nze nuko shise muri Maroc deja nabonye ko ariyo atara nyinshi mu Burundi, ni kuva kera. Abatemwe bacu ni bande? Abanyarwanda barabizi. Ikindi naco ni iyo reve yo kuja muri Coupe d'Afrique. Sinobabesha yuko muri CAN 2023 ndi muri Côte d'Ivoire arigiye, j'avais envie de pleurer. Kuko ariyo ama équipe nationale yari muri CAN atarusha inamba mu rugamba. Donc iyo reve yo kuja muri CAN nico cambere kima force yuko nemera gufata inamba mu rugamba. No, ikindi naco kera match ya nigeze kubivuga, match ya Burundi na Senegal yonga change Burundi na Ghana, ni Burundi na Ghana ya Abedi Pele ibiki. Igihe ya qualification ya CAN sinari ndiyo, ariko ibintu twabonye, sentiment twari dufise, ndi mumenyereza ndababwira ikintu muri Belgique umenga j'ai déjà fait le tour, namaze kugira tour ya vyose. Mu bana ndi parmi abantu bemegwa muri province ya Liège. Mu bakuze ndi mumenyereza wenyene mwirabura uva muri Afrika amenyereza ku niveau ndio. Abandi bose n'abazungu gusa canke abarabu, abanyafrika nta n'umwe. Umaze kugira ibintu hanze arigiye wicara ukavuga uti nta kintu que je pourrais aller apporter à mon pays. J'irai même plus loin, novuga Afrique yose. Nico gituma mwambonye muri Côte d'Ivoire, muri Maroc nigeze kuja, ubu mfite planning yo kuja muri Senegal, kuko muri iyi myaka iburaya abakinyi baba muri Afrika, muri Afrika benshi cyane bava muri Senegal. Ariyo ikintu bariko baragira kuvyerekeye formation y'abana shaka kubona. Donc nari nyotewe kuza muri Afrika gufasha Afrika na principalement u Burundi. Question ya kabiri, ico federation aérienne nyote sinzi sino kwishura nenga mzosaba president wa federation cange sije mumubaza azobishura kuvyerekeye amaselection ayandi maselection. Ushaka gukora nk'umuprofessionnel birabujijwe gufata akazi kenshi. Ufasha akazi kenshi ariyo giye wibagira akandi kazi. Nje na maselection menshi shaka gufata, ariko muri kontra nasavye yuko mbanu umusuperviseur, umuntu afite ijambo kuvyerekeye gutora umumenyereza azofata event 17 canke shana. Kandi Jimmy Ndayizeye ndabivuze imbere y'abantu bose, nje kubwanje sinemera ko mfata akazi kabiri na Jimmy Ndayizeye nuko nyene n'abandi bamenyereza izo
nuko nyene ariko muri selection numumenyereza azotora wenyene abakinyi afite ingorane cyange tukabona yuko ariyo manque de professionnalisme ariyo jiminga cyange moi je viendrai sur place voir ses entraînements voir ses préparations imbere ya match ibiki et puis on le corrige kuko shaka fite ibintu vyinshi mu mutwe ivyo nshaka kugira. Si ça prend, sinzi yuko abamenyereza tutegerezwa kuba tumvikana tuvugana tuechange nico ca mbere nabo bamenyereza bose bazofata shane U20 U17 jenga tuzoba dufite nuzeya inama tuvugane kugira ngo dukorane turi hamwe. Voilà. Vyerekeye abakinyi muri selection ndazi ko imbere yuko bamwe mu Barundi baba desi kubera ujya mukinyi kubera iki batamufashe wa urundi wiki mu bakinyi bobo nyene ndazi ko azoba bamwe bazoba desi. Ni selection ya mbere shise ikintu ca mbere ni kurasambla shira abakinyi tube dufite nuzenya objectif imwe. Umukinyi atari muri iyi selection sukuvuga yuko namwibagiye oya kandi umenga ejo jange ijaye ufata nuze ya telefone yanje ndamuhamagara ndamubwira igituma kwera nuko. Donc muri iyi selection kuvyerekeye abanyegoli ariyo nuze Naimana Jonathan Rukundo Onezime na Bizimana Aladia. Kuba défenseur ariyo nuze Marco Emans Ndayishimiye Yusuf Sabiyumva Frederic Ndwarugira Christophe Musa Omar Bukuru Keita na Manirakoze Abdul. Ba mediateur Majaliwa Musa Haruna Muderi Akbar Bigirimana Abedi Mosi Trésor Mkono Eli Naimana Shassir na Liongola Jordi. Kuba attaquant Ario Kanakimana Bienvenu Niongabire Pacifique Beraino Seido Bimenyimana Bonfils Caleb na Girumugisha Jean-Claude. Mbere ko mupoza ama question ayo nuzenya ayo umukinyi umwe negerezwa kongereza ko ndahizita kuvyerekeye mu défenseur central nzobamenyesha mu minsi iza. Ikindi nacho ni kuvyerekeye nuzenya Bimenyimana Bonfils Caleb. Nari muri Cameroun igiye agira nuzenya imvune nibaza yuko dufise obligation yo kumusutena yo kumupusa kugira ngo agaruke kuri niveau yiwe kuko ariyo ibintu vyinshi qu'il a perdu mu kuza gukina match ya Cameroun. Ubu
afite umugwi ntibiramenyekana bazobivuga bazobianonsa dans les jours à venir kandi turazi twese abarundi yuko Bimenyimana Caleb numwe mu ba meilleur attaquant dufite kubwanje match yakinye muri Cameroon narungise amavideo ku maclub ashika atanu cyangwa atandatu me ingorane yari yavunise vyerekeye selection sinigeze je n'ai pas anticipé nashise mu Burundi menga ari le 28 kuva le 28 umenga mba naryamye amasaha menshi umenga ni 12h cyangwa 14h depuis que j'ai quitté la Belgique. Donc, navuye mu Bubiligi le 27. Ejo natelefonye mu Rwanda kubamenyereza b'abarundi kugira ndonge information ku bakinyi benshi. Ayo meme abakinyi umuntu yari yambwiye uti uja mukinyi umenga ari sawa. Nerefonye barambwira uti afite ingorane. Du côté en Europe, ça c'est simple. Beaucoup je connais, ndabakurikirana. Donc, muri iyi sélection, ndibaza ko je pourrais me tromper parce que umwanya wari muto cyane. Peut-être ku mukinyi umwe canke babiri. Kuvyerekeye Bonfils Caleb namaze kubivuga ku bandi nabo sinibaza ko ariyo mukinyi adafite nuze dans des jeux muri equipe yiwe ariyo yindi naho retour ya nuze ya Saido Berayi. Ok, ariyo umuntu azovuga uti we est-ce que championnat yiwe yaratanguye eka ari muri nuze muri phase ya préparation. Ico nakunze ku bakinyi b'u Burundi nka Berayino, Yusuf Nyange, babandi bakera Sabiyumva Christophe, non Sabiyumva Frédéric, Ndoarugira Christophe, Saido Nibazonkiza, ils ont cette franchise-là de discuter. Et n'abantu bakunda igihugu. Donc, vyerekeye Berayino, j'ai pris la décision en tant que sélectionneur. Mais sinon, ku bandi nabo, je ne pense pas ko ariyo mukinyi adafite nuze dans des jeux comme il faut. Regarde. Donc, je n'ai pas anticipé, mais j'ai énormément travaillé. Je suis même fatigué. J'ai dormi 4 heures grand max la nuit passée. Président de la fédération, ugambere tubona na Bubiligi, ikintu naramubwiye uti ndi umuntu agoye gukorana. Et même hier, j'ai encore posé la question. Ndamubwiye uti est-ce que fédération iri prêt gukurikira ingene tuzokora? Arambwira uti yego. Mais je pense que vous me connaissez assez bien. Parce que je ne vais pas le dire avec certitude, mais quand une chose ne va pas, ça sera très compliqué. Bizogorana yuko mbandanya. Kuko ugiye mu kazi, umuntu akwemerera akubwira uti bizoba gutya. Sinshaka yuko abarundi bavuga uti nje oya nje nshaka umuntu agire jugement ku kazi kanje avec tous les moyens que j'ai eu en possession.
Donc, le message pour la fédération, le ministère, il faudra qu'il fasse le nécessaire pour satisfaire le staff. C'est question financière, si vous nous verrez qu'il y a moyen, mais question organisation, il y a professionnalisme. Sinon, on a besoin Anyuma Dugashika, Iki, Bazongiruti, ça ne va pas. Concernant les matchs amicaux, je pense que ce n'est pas de mon ressort total. C'est aussi la question du calendrier FIFA. Parce que si le calendrier FIFA le permet, s'il y a des dates libres, où il n'y a pas de matchs, des éliminatoires de la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Afrique, oui, ça je vais voir le calendrier parce que je n'ai pas encore eu le temps, mais je pense que le calendrier est presque complet. Je me demande s'il y a une date, c'est peut-être en novembre, on joue, donc il faut que je regarde. S'il y a une date, c'est déjà maintenant, comme on dit, le professionnalisme, c'est déjà maintenant que moi je vais glisser en disant voilà, il y a une date FIFA ou il n'y a rien, et j'aimerais bien avoir un match amical. Vyerekeye nuzenya ingorane y'abamenyereza ba équipe nationale ni ikintu population itamenya neza. Pourquoi? Kubera hariyo umusélectionneur a sélectionna les meilleurs joueurs kubwiwe agashiraho stratégie mu minsi 3 iminsi 4 grand maximum. Ikindi kintu nacho kubamenyereza nuko la chose qui m'avait énormément plu dans le métier d'entraîneur, je suis quelqu'un qui aime les calculs, les mathématiques, les équations et wiki. C'est mon dada. Mais mubamenyereza c'est la même chose. Tuvuga yuko tel umumenyereza na mashuri yagize oya umumenyereza ari constamment à la recherche kugira ngo aronke équilibre mu bakinyi biwe. Les 11 de base mu ba remplaçant ugize remplacement no kuvuga yuko ariyo quelque chose qui ne va pas ushaka gushira iyindi pion kugira ngo équilibre wironke kandi. Mais vous êtes ado muri Ghana. Ado c'est mushasha. Ado il a fait de très bons boulots au début. Ou ça ne va pas. Et puis, avant de bamenyereza, c'est normal. Kuri jewe, fisi chaque nifya. Mais je ne suis pas magicien. Nzogerageza, nzogira le maximum kugira go bishoboke. Bitashobose, c'est normal. C'est le métier d'entraîneur. Si shobora kubabwira ubu ko Uburundi buzokina nka France cyanye je ne sais pas Barcelone ibiki nzobambesha nzogerageza mfite abakinyi mfite staff kandi narabivuze ejo muri studio ya nuze y'abagenzi banyu aba journaliste championnat y'u Burundi ya Primus League. Nje nshaka amatara muri nuzi muri Primus League. Chaque week-end mu championnat yose hariyo les 11 types. Chaque week-end nga muri Primus League. Bashobora kumbwira les 11 types anuze ya journée ya nyuma. No, niyo nyene namwe nyene abamenyesha makuru mutegerezwa guparticipa muri iyi projet. Si projet yanje oya niyigihugu mudashaka seke na rukundo uzoba ufite kuri noze ku gihugu. Il faut participer. Igihe unzanira information wizana bwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu ukumva yuko je n'écoute pas ufite raison yo kuvuga uti c'est fini sizo bandanya kurungikana uze ama information. Mais kuri bwanje
les portes, il est grandement ouvert. Chaka, abarundi bose, kodukorana. Ça, c'est ma vision de voir les choses. Hariho abacoach abandi bavuga uti nje ndi umucoach offensif nzogira gutya nzogira gutya. Moi je reste réaliste. Je ne suis pas magicien. Je suis un entraîneur. Umumenyereza ari dépendant y'abakinyi afite. Mon boulot nous kugira avec abakinyi mfite ndonge équilibre ngire de bons matchs. Kuko dufashe Cameroun na Burundi. Cameroun, les 11 Camerounais ni bianganga. Mais Oudjamous, première mi-temps. Eh bien, l'équilibre y était. Pour l'équipe nationale, avec Kignifite, na couvert que système de jeu. Système de jeu, c'est toujours isodépendant avec Kigni, Bazova, Barrio. S'il me manque énormément à défenseurs centraux, ou soit un bon Ayuko, exemple Marco Wemans, mu Burundi bamukinishije kuri noze. Attention, hein. Kuko mu Burundi bavuga numéro 3 ariko muri Belgique tuvuga numéro 5. Kuko wa mbere anyuma 2, 3, 4 et 5. Marco Wemans. Muri équipe yiwe l'année passée, il équipe yiwe ikina n'aba défenseurs bane. Marco Wemans yari 11. Igihe cyose ekipe yiwe ikinisha abadefenseur batatu, Marco Wemans yari titulaire mu kibuga. Donc fite Marco Wemans naraba Jordi Liongora mu ekipe yiwe aize omenka imyaka itatu akina défense à 3. Niyo mukinyi muri ekipe yiwe abaye vice capitaine akina muri défense à 3. Fite abo bakinyi babiri. Mbonye ko mfite aba défenseurs centraux bari capable gukina batatu. Ni kiki cyombuza kugira ngo nkinishe nuze système ya 3-5-2 cyangwa 3-5-3 3-4-3 plutôt. Tout est dépendant des joueurs nzoba fit. On a vu l'importance ya Caleb mu match zibiri. Namibie Kareba Assose, les Inamba, on a souffert. On se posait même la question comment est-ce qu'on allait s'en sortir. Le Cameroun, première mi-temps, Yari Kaleb et Goussa. Même si les autres, attention, Mukibuga, Navuzuti, mon entraîneur, c'est un mathématicien. Vous savez, Abakini. C'est la même chose que Mubuzima. Donc, il y a des journalistes, bafita kazi kao, ayo nuzenya, abashoferi, bafita kazi kao, ayo nuze au sélectionneur, aringa, na bakinyi nukonyene. Pour trouver l'équilibre, il faut trouver des porteurs d'eau, il faut trouver Ouyou, il faut trouver Ouyou, il faut trouver Ouyou. Arigi Ouyou, mais ariko, l'objectif, nuko, ushika, kuri yo équilibre. Tactiquement, pour dire offensif, défensif, il y a au Burundi, vous okina, kugira ngo turonke nuzenya victoire.